mwumviriza ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, umviriza iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Nshuti mugenzi mukunzi washimye kubana natwe, rwaruka musore nkumi, ndaguhaye mwiriwe, ndakwifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Kaze mu kiganiro Yesu n'inyishu sanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ugitunganirijwe na Samuel Nsabimbona. No munsi turi hano mu ntara ya Karuzi, turi muri komine ya Buhiga, turi kw'ishengero rya Pentekoti ryaho nyene i Buhiga, niho duhuriye n'umupfasoni agomba dufashe kuremesha kino kiganiro ca Yesu ni nyishu. Nagomba ndamuhe mwiriwe, nce ndamusaba yidondore. Amahoro neza. Amahoro, nitwa Tuyishemeze Claudine, sengera ngaha nyene kuri Pentekoti i Buhiga. Ego ndi umumama ndubatse, mfise abana babiri n'umufasha umwe. Ego cane, Claudine niwe turi kumwe rero mu kiganiro Yesu ni nyishu. Tuvuze ko Yesu ari nyishu, hari ico bikwibutsa mu buzima bw'iwawe? Ego cane, ndiyumvira cane ingene Yesu yangiriye neza, akandokora, akampa agakiza, nkiri umwigeme ndi kw'ishure. Ego niga muri lise y'Umuyaga mu Cankuzo, mu mwaka w'8 niho naronka agakiza, kandi cyari igihe kigoye cyane kuko muri adolescence biragoye, kuko kenshi usanga ari imyaka yo kwiryohera, numva biragoye kugira ngo nk'umwigeme yoba amaze kugera mu bigero nk'iyo myaka ya 17, 16, usanga bigoye kugira ngo yakire Yesu. Ariko nakomeza kenshi kuja mu magroupe biblique, nkumva ubutumwa bakavuga amajambo y'Imana, kandi narakunda umuziki. Rwaruka rwinshi usanga bakunda gutamba umuziki, na cane cane muri lise usanga nyine abanyeshuri nyine hari ico umengo kirabaraje ishinga, nko ku minsi ya gatandatu sibo bono harageze. Muri weekend usanga bakunze kuja mu muziki, nanje narawukunda cane, kunda kwambara utujipo gufi nyene, ugasanga nyene ntibisa neza umwana w'umwigeme. Ngana uko numva amajambo y'Imana, nkumva nyene umengo birangoye guca bugufi ngo nihane, ngani isaha y'Imana igeze, narumvise ubutumwa, hanyuma Yesu arangendera, ndumva nyene noca bugufi nkamwakira. Namwakiriye naratashe muri vacances, hanyuma asubiye kw'ishure abandi amukijera, uno rwaruka barakunda ibintu vyo gusomana. Urumva kubera nari nsanzwe nyene ari abagenzi, turamukanije bakabona sindabasomye, kasha bavuga ngo simbeshe, nanka kubasoma ngo narakijijwe, ngo nububeshi, ngo je sinokizwa, kubera bari barabona nyene ingeso ziwanje nuko nifata. Mugabanda mukije nkabyo ati je ntimusome, narihanye. Hanyuma rero agacambwira ngo ntaco, ngo reka ngo twase kudusoma, kuwa gatandatu nitwabona umuziki ugeze ngo tuzoheza turaye kusiba, niho tuzokwemera ko wakijijwe. Rero bararindiriye, samedi iragera, sinagenda mu iyo muziki yabo, n'indi samedi nyene barandindira, ona singiye. Ariko nyene yari Yesu nyene yamaze gushika mu mutima wanje, narumva ko atabinyemerera kubisubiramwo. Bagiye nanje naca nigira gusenga, kandi numva nyene ko Yesu nyene mu mutima w'iwanje yashitseyo, numva aranyankishije ivyo mw'isi, numva kumwegera, ndumva guhindura inyambaro, numva guhindura inyifato, ndumva nyene guhinduka nyene muri vyose. Muhira barangurira impuzu ndende, nkaca ndayitwara ku mutayira akayikata nyene ikaba ngufi. Waba ufise intumbero yihe kugira ngo urinde kuyikata? Nabona umengo je nambaye ngufi niho mberewe, nyene nk'abasore nyene twakundana, umengo babonye nambaye ikijipo kirekire, wamengo ntibashima nyene nkuko navyiyumvira. Ariko ni shetani nyene ashira ubwibone mu rwaruka, gasanga ntibabitahura ngo babone yuko izo nyambaro zitirimutsa abanhungu canke abapapa, gasanga nivyo tujakariye nyene tukiri mu iyo myaka. Ariko vyiza umuntu abakwiye kwambara akikwiza,
kugira inyambaro zacu zihesha Imana icubahiro canke zubake na bagenzi bacu abatubona ego bakanezerwa babonye umuntu yambaye yikwijije ko biraryoshe, ariko umuntu yambaye kagufi usanga ari biterasoni cane. Gushitse mu bavyeyi warakomeza wambara nkuko nyene canke wabigira umaze kurengana? Oya, ndi muhira naca mpindura nyene nkambara iyindi ndende kuko nizo naca ngira zimwe nambara kw'ishure, izindi nkaca ndazireka kugira zibizo gutwara gusenga canke ndi muhira ndazambara abavyeyi bambona bagome bazi ngo ndi umwana w'indero nahoshwe. Mbega ko hari aho abantu iyo bagendera muri izo ngeso usanga mu rugo runganwe hari ibintu bishobora kononera akazoza kabigeme, warabonye abononerwa nuko bijanye muri ivyo byo kuryoherwa? Yego narababonye, kandi nanje nashimiye Imana ko Imana yampaye ko gakiza ntaragira ingorane ngo ntwarinda, kuko usanga benshi baratwarinda ugaca usanga barabahaye amaramvwa baciye bataha bagaheba amashure. Mbwa n'iryo hoho nashimiye Imana ko nahavuye Yesu ampa gakiza nkaca nihana ntaragira iyo ngorane ngo ntwarinda mpebe ishure, kandi ndibaza niyo bikashika byari kungora gutaha muhira. Hariho benshi usanga baba batwaye iyo nda bakabirukana bahevye ishure, kandi n'umuryango bigaca bigorana ko basubira muhira, gaca usanga aciye yomoka aciye aja kuyerera. Kuje nyene ijambo ry'Imana tubwira ngo nk'uko inyoni ngo itaye icari yerera, niko n'umuntu ataye Imana ayerera. Rero Imana yarandokoye kwera irampa agakiza ntaragira iyo ngorane, nari guta ishure nkata umuryango, ariko Yesu ampaye agakiza naciye ndamiriza amashure ndarangiza ndaronka diplome, hanyuma n'umuryango nawo nyene ndawutera iteka. Ubu numva nyene noshimira Imana cane kuko nkiramiriza mu rugendo ruja mw'ijuru, kandi n'abavyeyi nabo nyene tukaba tukinezeranwa. Yesu yagize neza kuguha uwo mugisha wo kunezeranwa n'abavyeyi kandi no kukurinda impanuka zijanye n'ubuto. Igihe umuntu akiri muri ivyo, hariho imikwegano ikunda kuba hagati y'abasore n'inkumi, kandi mu mashure ngo bihora bibaho ivyo bita copinage. Wewe warabigendeyemo? Ego cane narabigendeyemo, ari naco cantera kwambara uduhuzu tugufi canke amapantaro. Usanga umukobwa akundanye n'umuhungu uca umenga aramubwira ati jewe nkunda kubona wambaye impuzu ingana uku kugira mbone amaguru y'iwawe, ariko usanga nyene bidasa neza. Tuba turiko twabaza Imana, Imana ivyitegereje irababara, ariko iciza n'abavyeyi nkuko baba batuguriye izitubereye, biba ari vyiza nyene ko tuzambara uko, kuko nabo baba babibonye ko twoberwa. Ndetse n'abarezi usanga nyene bama bariko barabikora kugira ngo bahe indero abanyeshure. Mugano gaca usanga hageze nko ku mugoroba w'ijoro, usanga hariho ahantu usanga abahungu n'abakobwa bakunda guhagarara canke kwicara, bahitwa ngo ni kuri Carrefour. Mugani wasanga hakorerwa ibintu vy'ibiterasoni gusa, ugasanga rero umukobwa yavuga ngo arafise umusore bakundana, aramutesha umwanya wo kwiga, akamutesha indero. Ugasanga bicaye aho hantu bariko baganira ibiganiro bitari vyo, bituma binjira mu bushakanyi. Ikintu c'ubushakanyi abantu benshi ntibagitahura, usanga biyumvira ngo je ngo ko ntasambanye, ngo je ngo nta caha nakoze. Mugani rero iyo muriko muganira ibiyago bijya by'urukundo, uca usanga mwinjiye mu bushakanyi vy'amakarese vy'amatirerange, ugaca usanga rero biriko birakonona mu mutwe, biriko birakonona mu buzima. Uca usanga ugenda warapfuye mu mutima, warapfuye mu bwonko. N'ivyigwa rero naho bavuga guca uguma wiyumvira wa muhungu mukundana, ugaca nyene ushaka ko wokwama hafi yiwe. Vyumvikana umaze kwinjira mu iyo ngeso yo gukundana n'abahungu uri ku ntebe y'ishure, nta kazoza nyene, uguma nyene umengo kwiga ntaco ubona birimwo, ahubwo no guta umwanya. Uwo muhungu niwe gumubona mu mutwe wawe, naho bariko bagusigurira icigwa uguma wiyumvira wa muhungu. No kuvuga rero ibyago uca usanga atari vyiza, gaca usanga biriko biragushira kure
umuryango baragutangira amahera y'ishure mugano ugasanga nawe nturi kuriga ngo ushire ku mutima, hanyuma umwaka uheze ushike mu muryango unezerewe nabo banezerewe, ariko ugasanga ufise isoni kubera amayesheke menshi. Jewe ntarakizwa naguma ndubura, ugasanga simenya mugani maze gukizwa sinasubira kudubura mu ishuri, nagumye menya kandi ndashimira Imana cyane ko naho vyangora naba nasenze Imana kandi nkiga n'umwete wanje wose, hanyuma ugaca usanga biragenze neza. Shitse muhira nkaje nyene nezerwa, abavyeyi bambajije ngo bimeze gute, amanota anangahe, nkanezerwa ndiko ndayababwira kubera nabona ko ari vyiza. Ubwa n'ubwa mbere hoho urumva barambaza ngomba kwinyegeza kubera naba mbona ko ari amayesheke menshi, kandi ari kubera nyine abahungu bantwaye umutima bikanka ko niga. Gaca usanga rero sise mu muryango nyene n'ibimaramare, nkiyumvira ati iyo ndabireka nkiga nari kubiki, uvuca utangora kwicuza ataco gicura. Umwaka uheze rero ukabona abandi bariko baramenya nawe udubuye, ico utangora kwiyumvira none ceka nzo ugenza gute. N'imyaka igateye kugwirirana, ukagira nk'imyaka nka 20 ukiri mu w'icenda, 30 ukiri mu w'icumi, usanga biranagutera n'isoni no kuvuga imyaka yiwawe. Birababaje rero kusanga abanyeshure batitaha ivyigwa vyabajanye kw'ishure, ntibiteho indero abarezi babaha, ntibiteho indero abavyeyi babaha. Ugaca usanga abahungu babatwaye imitima, ndetse ugaca usanga n'inyambaro nyene abavyeyi babategeka ntibazikunze. Rego ndiyumvira cane ko umuntu Yesu yoba yarahaye agakiza yokomeza kumvira indero y'abavyeyi n'abarezi, namba ari nk'umunyeshure yarahejeje naho agakomeza urugendo ruja mw'ijuru, agahesha Imana icubahiro mu ngeso, mu nyambaro, muri vyose dukwiye guhesha Imana icubahiro. Mbega nyene ico gihe umuntu yiriwe muri ivyo bintu, abasore baraje batanguye kukubwira utujambo turyoshe cane, mwavugana ko muriko mutegura iki muri iyo migenderanire? Baraguhenda ko muriko mutegura kuzobana, mugani usanga kubera nyene umengo n'ubwenge buca bugenda, usanga nyene uca uvyemera uko, mugani uriko uramwiyumvira akavuga none uyu munyeshure ko turi kumwe ku ntebe y'ishure, hariho n'usanga hari nko mu w'indwi nawe uri nko mu w'icenda, ugasanga uranamusumvya n'amashuri, canke ugasanga wowe aragusumvya ayo mashuri, ubwo ukiyumvira none nta nzu afise, nta kazi afise, nta kintu na kimwe yovuga azogutungisha mu rwo rugo. Urumva nyene ko umengo naho muriko murayaga akubwira ko muzobana, ukabona yego urapfa kumwemerera, mugani hari igihe usanga atari vyo. Ni bake babana, ni bake usanga ari ububeshi, ari shetani nyene abahenda, ugasanga nukonona imibiri yabo vyonyene, ndetse ugasanga abagoye no mu busambanyi, kandi ari ukubera timenya ngo bitahure, hanyuma ngo bifate bafate imibiri yabo. Yego harageze umunsi rero uramenye Yesu, uramwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ubuzima wumvise buhindutse gute? Jewe naranezerewe cane, nahora numva kurya Pawulo yavuze ngo ivyambera inyungu kera ubu vyahindutse ubuhombe ku bwa Kristo. Ukuvuga nabona ko mberewe nambaye zigufi canke nambaye udupantaro tumbana, mugani maze gukizwa narumva ko nkunze kwambara impuzu inkwiye inde irengana ngaha hepfo y'amavi, nkumva nyene ko binezereye, nkumva ko nezerewe no gusenga, nkumva ko nezerewe no kuririmbira Imana. Igihe nahora numva ko noza ndaja mu muziki, harageze n'igihe turi muhira muri vakanse, haba hariho ahantu hari boîte kure rya muziki bategura hirya nko mu bisagara, turava muhira nyene turinyegeza, turugurura, turigira nyene, bibaza ngo turaryamye nta twagiye gutanga umuziki kuri centre yo hirya muhira. Yego twavuyeyo buriko buraca, tuza tunyaruka kugira ntibatubone ko tutaraye muhira. Vyari ibintu biteye ubwoba cane, twari kumwe na mwene wacu, abana nyene usanga batumvira abavyeyi, birababaje kuko nk'iyo tugirira ikibazo hiyo ntibari kumenya iyo baturonderera, kandi baherutse ngo turaryamye. Ari
ariko narumvise kunezerwa maze kwakira umwami Yesu, nkumva ko ivyo ndabineguye ndabizinutswe, ndumva no kwibera mu Mana, nkasenga nkaririmbira Imana, nkakorera Imana. Yego maze kwihana numvise nkunze gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, ndumva ko ari byo bimbumvye cyane. Ndumva rero kubandanya urugendo ruja mu ijuru. Yego. Mbega none ugwaruka mwahora mugendana ntibakubwira bati wamwigemewe urononye ubwigeme bwawe ntugisubira kuryoherwa? Bamwe barabimbwira, mugane mwuko onye ndiko ndabwira ntimunsome narihanye, bashambwira ngo nitwabona ngo bandanije ngo kijijwe ngo natwe tuzoca dukizwe. Rero hariho bamwe nyene bagiye bihana mu nyuma zanje, kubera nabo babonye nanje ko Yesu yampinduye, kandi naranezerewe cyane. Dukomeza gusangira ijambo ry'Imana, tujana mu bikorwa by'Imana, tujana gusenga, yego tugafatana amaboko mu rugendo ruja mu ijuru. Tukiri kw'iryo shure, n'igihe tumaze gutandukana naho nyene wasanga kenshi tuza turaronderana, tuvugana iby'ubuzima bw'impwemu, kubera babona ko nanje nababereye akarorero keza. Yego. None nk'umwigeme akijijwe uraryoherwa gute? Ndaryoherwa cyane, kuko nanje mba mbona ko ari umunyago nyaze shetani, kuko muri ico gihe uriko uraraba ugwaruka birateye ubwoba, birateranye intuntu, ukiyumvira ntibatahura ngo babone igihe turimwo, ko shetani ariko arahuma amaso abantu ntibabone ko igihe caheze, ariko cari igihe co kwakira Yesu, umuntu akumva nyene ko yohinduka gose, agahesha Imana icubahiro, ndetse agasengera iherezo ryiza. Kuko naho twokizwa tubwirwa ngo urashobora gutangura neza mugani ukasozera nabi. Rero gutangura biroroshe, mugani gusozera biragoye. Niyo mpamvu rero tumaze kwihana, nkabona benshi nabo bihanye ku by'uwanje, naranezerwa. Ari ico numva natahuye ko ari kibi, nkabona kiri karakigenderamwo, naramwegera nkamubwira ati ahanye ni bibi, Yesu nanje yarakinyigishije ko, ndumva nawe wohindura. Gaca usanga rero turiko tugendera ku rugezo rumwe, nkanezerwa. Kera waraja mu muziki ukaronka abo bagusoma, ukavuga uti nibwo buryo bw'ubuzima bw'umwigeme. Ubu unezererwa hehe ku buryo ugira uti nararonse aharuta ahandi? Unye ndumva nezerwa iyo mbonye ndiko mpanurwa n'abakozi b'Imana, abakozi b'Imana bakampa impanuro, ego bakatwerekereza Imana dukwiye kuyegera, tuza mu masengesho, muri korale, yego tugakora ibikorwa by'Imana, kuko hari ibyo ibikorwa by'Imana ngo nibyo bizoduherekeza nitwaba urugendo rwacu ruheze tururangije. Yego tugiye mu ijuru, ibikorwa nibyo bizoduherekeza. Iyo dukoze ibikorwa byiza rero nibyo bizoduherekeza, nibyo tuzokwambikirwa ibitsibo. Rero nanje ubu unye nezerererwa no gukorera Imana, nkanezererwa no kuraba abagwaye, abarusha n'abaremerewe, nkumva nyene kubaremesha. Ibyo bindi byo mwisi nkumva ko ndabihinyuye, nkumva ko bitakimbumvye, ahubwo mbonye no ukibigenderamwo, nkamwumvira amarira, nkamwumvira intuntu, nkumva kumusengera kugira nawe Imana izimugendere, izibimutahuze, nawe abohoke, abone yuko ari shetani amuhenda. Ijambo ry'Imana rivuga riti iyo umuntu anezerewe naririmba ishimwe. Wowe uhora uririmba ishimwe kubw'umunezero? Yego cyane, ndakunda kuririmba. Hariho akaririmbo uhora ukunda gucishamwo naho buri wenyene uti reka ngaragaza umunezero w'aka gakiza ndimo? Yego, ndakunda kuririmba ngo ineza y'Imana, ineza yawe Mana ntabwo izohera, ineza yawe Mana ntabwo izorangira. Yego. Ineza yawe Mana ntabwo izohera, ineza yawe Mana ntabwo izorangira. Ubufatiye kuki kuvuga gutyo? Ineza y'Imana ndavuga ngo ntizorangira, kuko ni kenshi usanga Imana itwiyumvira ko, na cyane cyane umuririmbyi yaririmbye ngo wandokoye mu majana menshi y'abanyabyaha. Abanyabyaha benshi usanga atatahura ko ari mu byaha, ahubwo akaguma avuga ngo Imana ngo je ngo ntizompana, Imana ngo n'urukundo,
ugasanga nyine umuntu ariyorohereza kandi ntabitahura, ntabona ati jewe isaha n'isaha nzoja muri gihenomu. Ariko ineza y'Imana rero kubera itazorangira gumica mu bakozi bayo baguma basemerera ku murango no mw'ijoro, ugaca usanga bamwe bariko baratubwira ati nimwihane, inzambi igomba ivuge, nimwihane muve mu vyaha muhindukire. Ugaca usanga rero uwo mpwemuyera yagendereye yaciye yumvira iryo jwi agaca bugufi, hanyuma ugaca usanga araronsa amahoro. Igihe yahora agenda yitsa umutima, urashobora gusanga umuntu ahuye n'ikibazo gaca yumvira je ibintu ndabigenze gute, nshaha ngire gute, akabura inzira, akabura ico yofata. Mugana umuntu amaze kwihana, yamaze gusenga canke akabwira abakozi Imana ikibazo afise, bakamurongora bakamuha impanuro, hama bakamusengera, aca yumva amahoro, agaca yumva gutuza, agaca arindira isaha y'Imana igeze, inyishu arayironka. Mbega ba basore bahora mugendana baciye bava inyuma canke hari igihe bagomba kukugora? Yemwe ntibavuye inyuma, benshi barashaka kumpenda ngo natwe tubwire ubutumwa ngo tuzokwihane, muga kubera babona ko naramirije mu rugendo bashaka kumpenda kugira ngo abantu benshi bagume babona turi kumwe twicaranye, bashe baguma bavuga ngo bwabundi ngo sinabahevye, ngo ndabesha sinakijijwe. Ngaya nanje nace ndababwira ati namba mugomba kwihana ngo urya shefu w'iwanje canke shefu tene genda nawe babwire ubutumwa canke muhingere hageze umwanya wo gusenga, muheze muze kuza mumva ubutumwa hamwe natwe, hanyuma ijambo ry'Imana nimwumva ari bakoze ko muraheza mwihana. Usanga rero bwari ubwenge mayeri kugira ngo tugumane, bashe baza barashiramwo n'ibindi ko mu biyago vyinshi muri vyo ntihaburamwo gucumura. No hava ndabishimye ngo ndiko ndababwira ubutumwa, gaca usanga shetani nyene araje kutuvangira, gaca usanga bashizemwo ibindi nanje umubiri ugaca uvyuka nkaca n'ubumengo ndabinezererewe, gaca usanga ndataye intumbero. Ngani Yesu yaramfashije nca ndabimenya uko ndabona yuko umengo bafise indi ntumbero, nca ndabwira ati jewe nta mwanya afise kubivuga ndiko ndiyigira, genda chef canke chef tene muvugane nimwaba mufise intumbero yo kwihana canke umwanya wo gusenga ugeze muraza kuza. Yego baciye bamva inyuma barabona ko namaramaje, ivyatwe nabo barabona ko vyahagaze. Yego mbega hariho igihe abantu baca bagira bati ko twahebanye nabarya reka nje ngenda nigunge, waca wigunga canke waraye ufise abandi bagenzi? Jewe nari mfise abandi bagenzi, ko maze kwihana ni benshi nyene wasanga abagenzi nyene arabo nsanze mu ishengero muri Kristo Yesu, ko ivyo tuganira wasanga binyuranye n'ivyo twaganira nabo bandi, tukavugana nyene bampanura ukwiye kwifata uku, ukwiye gusenga gutya. Urumva hariho imyanya usanga bafise yo gusenga nawe ukitangura ivyo gakiza utabo bitahura, muga nuko ukomeza kubegera bakaza barakubwira bakwerekereza, usanga uriko uratera imbere mu buryo bw'impwemu, kandi ugasanga ni vyiza cane. Uhuye n'ikindi kibazo ntucikungane, ahubwo ukababwira ati je vyangendeye uku, mfise ikibazo iki ntaco mwomfasha, hanyuma bo nyene bakakubwira kuko bo baba bamaze gukomera ugakiza, gaca usanga biriko biragenda neza. Ufatiye ku vyo wabonye mu buzima bwa misi yose, hariho abigeme bakizwa mugabo bakagumana ubucuti n'abahungu bahora bagendana mu vyaha, bifise ingaruka izihe? Bifise ingaruka kusanga abantu urumva bariko aratukisha Yesu, aramubeshera ngo yaramwakiriye kandi atari byo. Uko umwakiriye arakubwira ati kino gihebe sindagikunda, kino gikore ni ciza kizotuma ushika mu ijuru. Rero je kweri nanje nanezerewe ko bene data aribo bandeze mu buryo bw'impwemu,
kandi bakamba hafi ugaca usanga rero ivyo nahora ngenderamwo bigenda bihera muri jewe kubera nakomeje kwegera Imana no gusiguza abo mbona bansumba mu buryo bw'impemu. Rero umuntu yoba yavuga ngo yaraciye bugufi yarihanye mugana agaca guma bigenderamwo yasivyo si vyiza, ahubwo wagiriwe ubwo buntu ukamenya Yesu ukabona ko agira neza, ahubwo mwegera gose ugakomeza gusinga usoma ijambo ry'Imana, niho bica bikunda yuko ivyo bintu bizinukwa, niho bikunda ko ubiheba kumva ko ari ubuhombe ku bwa Kristo wakiriye. Yesu rero aca abikwankisha ukumva ko bibishe ari nk'ishyano nyene muri wewe, ukumva ko ikikubereye inyungu ari ijambo ry'Imana no gusenga no kubana na bene data bakwerekereza indero nyene y'abana b'Imana, kandi bikwerekereza ko ubandanya urugendo ruja mw'ijuru atavyo gufyinata, kuko ngo umusoda wa Yesu ntafyinata kandi ntasamara. Iyo asamaye naho abadayimoni bo ntibasamara, basha bamutora bakamukoresha ivyo bigombeye. Rero iciza no ku muntu akijijwe aririra ubugingo bwiwe akumva ko yohinduka gose kandi akaramiriza mu rugendo. Ego ng'umusoda wa Kristo ntasamara, kuko iyo asamaye Satani we ntasamara, araheza akamujaniranya akamwaka ubuzima. Kandi n'ijambo ry'Imana riravuga yuko kubana n'ababi vyonona ingeso nziza, ari naco gituma uyu mupfasoni ariko araguhanura waruka musore nkumi yuko umaze kwakira Yesu wotandukana n'ababi ukamufatana n'abandi bakora ivyo kugororoka kugira ngo mukuzanye mu buryo bw'impwemu. Hamwe rero woba wemeye ubwo butumire bwa mwene data Claudine bwo kunga ubucuti na Yesu Kristo, ukavavanura n'urunganwe rubi, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, uciye bugufi aho nyene uri, ukemera ko uri umunyabyaha canke ukemera ko ukeneye izo nkomezi ziva ku Mana, nofatanya nawe gusenga. Mwami wacu Yesu Kristo, ndakweretse uyu muntu yumvise uyu mutumiro wo kuvavanura n'urunganwe rubi no kwakira ubugingo budashira bubonerwa muri wewe. Mana, ndakwinginze umugirire imbabazi, umwemerera ico cifuzo ciwe ucishure, umwandike mu gitabo c'ubugingo, umukure mu gitabo cabo gucibwa kw'iteka. Niwishure ivyo bibazo vyiwe vyose Mana, kugira ngo agire amahoro yo mu mutima kandi agire ubugingo budashira muri we. Ndabisabye mu izina ryawe ryera, amen. Ikiganiro cacu kuno mugoroba tuyigarukirije ngaha. Ndakengurukiye cyane umutumire wanje yafashije kukibatunganiriza, akaba ari umupfasoni yitwa Tuyishemeze Claudine. Ngakengurukira nawe mugenzi washimye kubana natwe. Ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka poste 1140 i Bujumbura, canke email twr.burundi@gmail.com, canke naho uturungikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa nomero 79 884 286, canke 69 671 277. Izo telefone ushobora no kuzidutelefonako. Mu masaha y'akazi wo telefona kuri 22 24 26 57, cyangwa ukatugendera aho dusanzwe dukorera, tukaba tuguhaye kaze. Turanakwikibanuye tukwifuriza umugoroba mwiza, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo akubera inyishu. Ico cari ikiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu mushikirizwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niwabona ugomba gushinga intaye ko Yesu yakubereye inyishu cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira uti Yesu n'inyishu, agasanduku ka poste 1140 Bujumbura, cyangwa dutera kamo kuri 24 26 57.